nawe uramaze kubona yuko udatera imbere, nawe uramaze kubona yuko udakunzwe, nawe uramaze kubona yuko utari umunyamahirwe aha mw'isi. Ibi ni bimwe mu bibazo abantu benshi twibaza, surtout abajene, abantu tukiri bato canke abantu kuri muri ya myaka, cane cane abantu b'iki gihe. Iki kibazo kiraturemereye cane kandi si umwe, si babiri, si batatu, si bane, ariko uyu munsi nta vyinshi nje kukubwira. Ndagusavye umpe akanya kawe gato gusa ndakubwire ko iki kintu canke ndakubwire ko ibi bintu biriko biraba ku bantu benshi canke biriko biradushikira cane cane surtout abajene. Ubuzima busigaye bumeze nkaho umenga n'umuzigo, ubuzima busigaye bumeze nkaho umenga n'igihano, kubera ko ico ugerageza ico arico cose, ico ushaka gukora ico arico cose, uguma ubona umenga ntaho kiriko kiraja, uguma ubona umenga wapi. Rero uyu munsi ngiye kukubwira zimwe mu mpamvu zitatu zituma ubona yuko udateye imbere. Ico womenya co, turi mu bihe vy'urunganwe rurushe kubera ubuzima, turi mu bihe vy'urunganwe ruri muri competition mw'ibanga atawubwira uwundi. Buri umwe wese aba ashaka gushika kuri ibi, buri umwe wese aba ashaka gushika kuri ibi, kandi ikindi naco womenya nuko iyi myaka tugezemo canke ibihe turimwo nta guhumeka, nta guhema, kuko ushika kuri aka gato waryama ngo usinzire uruhuke, wikangura ugasanga mugenzi wawe nawe ariko akwereka ibindi yagezeko, ariko akwereka yafashe indege, ariko akwereka ariko mu mahoteli akomakomeye, ariko akwereka ariko afungura ibintu birenze, yambaye impuzu wipfuza, ugaca uvuga ati je ndabona ataco nagezeko, uca wongera ugasubira muri ya competition. So uyu munsi rero ngiye kukubwira ibi bintu bitatu bituma ubona yuko udateye imbere, canke bituma ubona yuko udakunzwe, canke bituma ubona yuko utagize gute, utari umunyamahirwe aha mw'isi. Ndagusavye unyumvirize n'umwanya muto cane. Icambere rero abantu benshi twirengagiza kandi tutanazi cane ni internet, ubuhinga bwa none. Iki ni kimwe mu kintu gituma umuntu abona yuko adateye imbere, iki ni kimwe mu kintu gituma umuntu abona yuko yasubiye inyuma, kubera ko buri uko ugiye kuri internet, buri uko ugiye kwizi mbuga, ubona abantu bapostinga ibintu bigezweho, ubona abantu bapostinga ivyo bagezeho, ubona bapostinga amazu, ukabona umuntu usumvye imyaka nka 10 ariko apostinga inzu yiwe, canke bariko bamukoresha ikiganiro avuga ivyo yagezeko, waraba imyaka ufise ukavuga ati none jeho ko kabaye. Wowe ufise imyaka 26, ufise imyaka 30, ariko ukabona umwana w'imyaka 19 canke umwana w'imyaka 20 kuri rezo sociaux canke kwizi mbuga ariko arerekana inzu yubakiye mama wiwe canke ivyo yashitseko mu buzima. Iki ni ikintu ca mbere gitangura gutuma aho uri canke uravye ubuzima bwawe ukabona neza yuko ewana tujeye kabisa sinteye imbere, kuko raba uriya mwana afise ibi n'ibi. Hanyuma wa scrollinga canke wamanuka hepfo ukabona uwundi, ibyo bikanakurangiza, ibi bikanakwica, ukavuga ati jeho ndiki, ugatangura gusenga Imana uvuga ngo Mana nanje mbona, ariko ukibagira yuko ejo hahise Imana yaguhaye n'ibihumbi 50 canke 20 byo kurya. So iki ni ikintu kimwe mu bintu bituma umuntu abona yuko adateye imbere, bivanye nuko abona amashusho y'abantu benshi batandukanye ku mbuga nkoranyambaga, bigatuma abona yuko we yasigaye inyuma. Ariko nashaka ndakubwira ikintu kimwe, ibintu byose abantu bapostinga ku marezo sociaux ntabwo ari ukuri. Yego ukuri kurimwe, harimwe ababigeze ko, harimwe ababifise, ariko byose atari ukuri. Ikindi naco, nubona umuntu yapostinze bijya bintu yagezeko ku iyo myaka, umenye yuko mu bana 1000 canke mu bana 1000 hoba havuyemwo 5 canke 6, bivuze ngo kurya nawe ubiraba ukabona ko asigaye inyuma. Hariho n'abandi bantu benshi mw'isi ariko bahera bakabona ko asigaye inyuma. Rero ibintu bigutere kumva yuko umenga warasigaye inyuma canke ntuteye imbere, bivanye n'ubuzima bw'abandi bantu, kubera ko hari igihe ushobora gusanga wowe ivyo ukeneye muri uwo mwanya ubifise kurusha biriya bintu vy'uriya muntu. Ica kabiri gituma ubona yuko udateye imbere, gituma ubona yuko utari umunyamahirwe, gituma ubona yuko wewe utameze nk'abandi, ugushaka kubaho ubuzima bwawe mu buzima bw'abandi. Sinzi kuri kurantahura neza, muri iyi minsi tugezemwo abantu tubayeho ubuzima bwacu mu buzima bw'abandi, ugasanga twebwe turaba amahirwe y'uwundi muntu, kandi uzobirabe kenshi mu bantu bose uri muri kumwe canke mu bantu bose mugendana canke mu bantu bose uraba, hari umuntu ubona uvuga ati iyaba ari je
nabikugira gute, ugasanga uriko wiyumvirira ubuzima bw'uwundi, ukabona amahirwe y'uwundi muntu wowe utariko uraraba ivy'iwawe, ugasanga uriko witaho ivy'abandi bantu, ukavuga ngo naka we yaratomboye, naka we yaratomboye, ukama uvuga ngo naka banaka wowe ukibagira kuraba ivyawe, ukibagira kuraba ivyawe aho bipfira, ku buryo uwo muntu naho yokora ikosa canke naho yofata decision kanaka wumva umenga wogenda kumuhanura, wumva umenga wogenda kumukosora, ukamubwira ati aha bari kubigenza, ukibagira ibintu vyawe, hama wewe wahindukira ukaraba ivyawe kubera utavyitayeho, kubera ko utavyiyumvirako, kubera ko udashobora kwicara uvuga ati inyuma y'imyaka 5 sinari mfise ubushobozi bwo kuronka 10,000 n'umunsi ndabironka, ukacibona umenga wewe ntuteye imbere, ukacibona umenga wewe ntumunyamahirwe, ugashaka kubaho ubuzima bwawe bwose mu buzima bw'abandi. Iki nico kintu kiriko kiratwica mwino minsi, ugasanga rimwe n'abavyeyi bacu canke rimwe n'abantu bacu barashobora gufata ubuzima bwacu bakabushira mu bw'abandi. Buri munsi yo muhuye canke buri munsi yariko arakubwira akakwereka naka nkaho umenga wewe uri naka, nkaho umenga wewe ivyiyumviro vyawe canke uko naka ameze nawe niko umeze, bari gutegerezwa gukora ivyo akoze canke bari gutegerezwa kuba nk'uko ari. Iki nico kindi kintu gituma ubuzima tubayemo mwino minsi tubona nko kumenga umuzigo, tubona umenga yuko buraturemereye bivanye n'ingene turiko turabaho, kuko iyi si niko imeze, niko iteye, ariko bisaba kwicara nawe ukiyumvira ko ukavuga ati eske jewe nshaka iki, ukavuga ati jewe iterambere ryanje ni iryahe, parce que iterambere abantu uzi yuko ari ukugura inzu, ukaronka imodoka, ukaronka business n'iki, nivyo isi tubwira. Mugabo hari undi muntu yamaze kwitahura avuga ati je ndose ibi nibi, iterambere ryanje rizoba rigize gutezwa, ariko yari umuntu yigeze kumbwira ngo abantu bamavuga uko ntaratera imbere, ati mwosanga ahangeze ariho nipfuza naho. Yari umuntu ko yakuntu umuntu usanga yaravukiye ruguru hama akaza mu gisagara y'Ubujumbura, hama akabaho akirihira inzu, akafungura, akarya, akambara, akaryama, ukaca umubwira ngo ntaratera imbere ko yataragura imodoka. Aciye ambwira ati jewe imodoka ntivyari gahunda yanje ari kuza kuri Bujumbura kandi ahabaye, bisigura ko nateye imbere. Yo gutera imbere k'umuntu bivana n'intego yihaye. Ica gatatu arico ca nyuma, ariko arico giteye ubwoba cane gusumba n'ibindi bintu vyose, ni competition z'isi, canke ni ukuntu isi idushira mu mahiganwa. Kamere yacu n'isi ari ukuntu umenga birafatanye, kuko kamere yacu ishaka ivy'isi igomba, no kuvuga ngo kwipfuza kwacu nico kindi kintu gituma tubona yuko tutateye imbere. Ivyipfuzo vyacu, hari ukuntu tubayeho mw'isi bavuga ngo ubuzima ngo si competition, ngo ubuzima ngo umwe wese afise uko aba. Yego ivyo biravugika kandi nivyo kandi biratahuritse, mugabo wavyanka wavyemera, ubuzima butegerezwa kugushira mu mahiganwa, ubuzima butegerezwa kugushira mu masiganwa, ku buryo aho ubaye abakuzungurutse utegerezwa kuraba ivyo bamaze kugerako, ivyo bamaze gukora, nawe washika ahantu uri wenyene ata muntu ariko arakubona, canke mu mutima wawe ukavuga ati bana jewe ndapfuye, nimba nakaguze imodoka ari mutoya wanje, canke nimba nakarongoye jewe ntararongora, jewe ndi iki, canke jewe bimeze gute. Iki kintu nta hantu hamwe ho kugihungira, aho kugihungira ni ukuja mu bikorwa ugakora nk'abandi bose, ariko kugira ngo pressure igabanuke ni ugutegura ivyo wipfuza mu buzima, ukandika ati je nshaka iki, ku buryo naho uzobona uwundi muntu wo hanze ageze ku bindi uzovuga ati bijya n'ivyiwe nanje mfise aho nshaka kugera, nishika kuri ibi nanje nzoba namaze gutera imbere. So rero iki n'ikindi kintu gituma abantu tubona yuko tudateye imbere, tubona yuko nta mugisha dufise bivanye na competition isi idushiramo. Akaronda nk'ubu uye ahantu ubaye ubonye umwana ari munsi yawe aguze imodoka utarayigura, canke reka tuvyoroshe afashe indege akagenda, ubona umenga urapfuye, ubona umenga usigaye aho hantu urapfuye, ubona umenga karabaye, ukaje usanga rero uvuga ati Imana je kweri nta mugisha mfise bivanye nuko nakararosa uburyo bwo kugenda hanze, je ndasigaye. Iki nico kindi kintu gituma abantu tubona yuko umenga ntiduteye imbere. So ubuzima nuko bumeze, ariko menya yuko ibi bintu bitatu arivyo bituma ubona umenga ntuteye imbere, canke umenga nturi umunyamugisha. Ariko nashaka ndakubwire yuko uri umunyamugisha iyo wicaye ukaraba ubuzima bwawe ugasubiza amaso inyuma, ufise vyinshi vyo kuvuga, kandi nushaka kumenya yuko wateye imbere uzoraba udufoto twawe twa kera, nushobora kuvuga ati Imana yarahabaye tu,
marigreto naho ntarashika kuri byo nshaka canke ku byo nipfuza, Imana yakomeje kunyimana. So mwakoze kumviriza iki kiganiro, je wumva ni Roy Drift kuri Drift. Mubandanye mukora subscribe, ufise icyo uterera muri commentaire twandikire, aba ari byiza cyane, ariko ntibagire gukora like nko kugisangiza abandi bashaka bagikeneye.